Nigeria irafungura imipaka yayo na Benin na Niger yari yayifunze mu kwezi kwa munani muri 2019 igamije kugabanya inyerezwa ry'umuceri n'ibindi bicuruzwa. Abayobozi b'Amerika ejo bashyize ahagaragara ibirego by'umugabo wo muri Kenya wagerageje kugaba igitero nk'icyo ku itariki ya 11 kwezi kwa 9 muri 2001 kuri Amerika. Cholo Abdi Abdullah w'imyaka 30 yatawe muri yombi muri 2019 hazanwa muri Amerika kuwa kabiri. Abayobozi muri Tunisia basubitse imihango yo kwibuka imyaka 10 ishize Mohamed Bouazizi ufatwa nk'intwari yitwitse hagatangira imyivumbagatanyo mu bihugu byinshi by'Abarabu. Umuryango wa Croix Rouge muri Libya wavuze ko imirambo y'abana bane hagati y'imyaka 5 n'10 yabonetse ku nkombe z'umurwa mukuru Tripoli ejo kuwa gatatu nyuma y'uko ubwato bw'abimukira burohamye. Naho muri Gabon abagabo 6 mu myenda y'umuhondo igamije kubarinda bagenderaga ku mavi mu bushyuhe bubuza guhumeka mu buvumo burimo ducurama mu mashyamba y'inzitane. Barashakisha ubumenyi bushya ku buryo udukoko dutera indwara nka virusi ya corona tuva mu nyamaswa tukinjira mu mubiri w'umuntu.